Okay, hello guys. Rero tugomba turabe ni gute ushobora gucreatinga Gmail canke email udakoresheje nimero ya telefone. Kuko hariho imwe yambere utegerezwa gukoresha nimero ya telefone kugira uyicreye mu gihe waciye muri Gmail, hari iyindi uca muri parametre ugashobora kuyicreya udakoresheje nimero ya telefone. Twagiye rero, ikintu ca mbere turaca muri parametre ya telefone yacu, ngiyi tuyinjiyemwo ugaca tumanuka inepfo ahantu handitse account canke konte bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, ngiyi ni ukuvuga tugaca dusonda ukinjira, umaze kwinjira baca bakubaza eske urabona izi ni konte ufisemwo, uca umanuka ino epfo handitse plus, aha hantu hari agasaraba handitse ngo add account canke ajouter un compte, umaze kuhafyonda baca bakubaza ni iyihe konti ugomba gucreya, ni exchange, ni Facebook, ni Google. Twe turiko turondera konti Google, ico handitse Google. Umaze kuhafyonda muca mubona iriko iracekinga some info, okay. Ni ukuvuga ngo aha mbere barakubaza learn more about using your account, email canke nimero ya telefone. Aha ni mu gihe turiko turagirane tugomba twinjizemwo ya email. Urashobora kuba ufise telefone waratakaje email, telefone wari ufise warayitanze warayigurishije, mu gihe ugomba ku backing up za email wari ufise muri telefone yawe, ngaha niho ucuca. Ni ukuvuga aha mu kibanza ca mbere handitse email or phone niho uca ufyonda ugaca winjiza ya email, barakubaza mode pass ugishizemwo gaciza kuba enregistré n'iyo telefone nshasha. Ariko twe turiko turondera ngo gucreatinga iyindi, duca tumanuka aha handitse create account, tuhafyonze baca bakubaza ko ari for my personal use or for work or my business. Twe turiko turondera, reka duca kuri ya mbere my personal use, duce tuhafyonze dutegereza ca kubaza izina rya mbere. Par exemple reka je ngire nde, reka ngire reka ngire Kagabo par exemple, email yitwa uko nyene. Iya kabiri last name ishobora kuba urayishiramo canke si obligatoire. Par exemple reka ngire Jean, Kagabo Jean par exemple. Duca tuja kuri next, ugiye kuri next bakubaza ukwezi wavutsemwo, tugire par exemple mu kwa mbere, ukwezi mu kwa mbere, umunsi tugire itariki imwe, umwaka tugire 2000 par exemple. Wibuke yuko mu kuja gushira imyaka ukagira mode 18 par exemple, nk'ugize 2020 iyo ntikunda, kuko basaba yuko utegeza kugira email omwe kuri 18. Ucuja ngaha handitse ja hagakurikira bakubaza jare, ni ukuvuga sijare igitsina canke bafite bakubaza ko uri umukobwa canke uri umuhungu, uca uramanuka ufyondamwo tugire mail, kuko Kagabo Jean mwumva ko ari umuntu w'umugabo canke w'umuhungu. Duce tuja hehe, duce dukanda ino epfo kuri next, aha hari next, okay. Tugiye basic info batubaza, baduhitishamo badufata guhishwa zisa email zibiri. Hariho Kagabo Jean 20 canke 20, hariho Jean Kagabo 75. Ni ukuvuga izo nizo email disponible kwi email ndiko ndacrea. Reka je niyitiramwo iya mbere kuko umenga ninyoroheyemwo, ce ndayifyondamwo. Urabona ko ikijamwo akantu k'agakara ka blue, maze kuyihitamwo namaze kuyibona, reka nce ndayigira na screenshot kugira sinze guhava ndayibagira. Duce tuja he kuri next, okay. Tuje ngahe epfo kuri next canke suivant. Baca batubaza password, mode pass dushaka gushiramo niyi. Reka par exemple baduhaye Kagabo Jean, reka ngire Jean Kagabo par exemple, okay. Wazi kutanguza lettre majuscule ugakurikiza indome Kagabo, okay, ugashiramo caractère, ugashiramwo ibiharuro, reka nshiremo 0, Jean Kagabo @0, okay. Turabe ko bayemera, mu gihe batayemeye turahindura, okay. So reka tugire next, turindire turabe ko bashobora kuyemera. Urumva iyi ntirisekirize kuko twakoresheje nka email yayo yose, twakoresheje nka email yose. So reka duhindure, par exemple reka nkoreshe
reka nkoresha iyo ariyo yose ishatse par exemple par exemple reka nkoresha iyi sorry lettre majuscule toujours lettre majuscule caractère ari arbaze dushiremo 0 tugire next. Murabona ko yamaze kuyemera, bisigura ngo leave your account info. You can use this email address to sign in later. Okay, byamaze ku email babanza ko bamaze kuba kreye kandi nta nimero ya telefone ngira mwabonye twagize ntitwashizemo. Duce tukanda next, tukanze next duce tubandanya epfo n'amategeko yabo canke novuga yes, hanyuma duce tumanuka aha duce tugira nte agree canke accept bivanye n'imi telefone yawe irimo ucugira accept. Duce turindi biterwa na connection, turindiye turabe ko iyarogisa deja byaheze. Ngiyi ya email yacu kagabo20@gmail.com. aho no kuvuga ngo igikorwa turagihejeje, no kuvuga mu gihe hari yayindi ugomba uje gukoresha muri YouTube, ushobora kujya kuyikoresha mu gucreate channel YouTube. Turava ngaha dugaca tugurura YouTube yacu, application ya YouTube. Tugiye dushitseyo no kuvuga muri YouTube, choose how you up on YouTube. No kuvuga urabona deja yamaze kwishiramwe, mugabo siyo tugomba kugira sorry, ariko si reka dusubira inyuma. No kuvuga muri YouTube twashitse muri konti YouTube, nk'ubu YouTube account yanje asanze nkoresha ni nubwo washitse kuri YouTube usanze koresha ucifyonda mu ngaha muri you, sinzi ko utahabonye ni ngaha ahanditse you canke vu bivanye na ntuze n'ururimi telefone yawe irimo. Ni kuvuga hejuru baca bakubaza sorry, baca bakubaza ngaha ngo switch account canke changer le compte. Ni kuvuga ngaha tuhindiye konti twafyonze tugafyonda ko baca tuzanira ya email yose ari muri ya telefone yawe. Imwe duhejeje gucreya ngira murayibona ngiyi yamaze kuja mu rutonde, ngiyi imwe duhejeje gucreya ngiyi Kagabo Jean, ariko murabona bashize ko ngo no channel, bisigura ngo si chaîne ni email mugabo sindayikoresha kuri YouTube ngo nshaka gucreate account. Ni kuvuga mu gihe nshaka gucreate account kuri iyo channel ndayifyonzemwo ngaca subira. Urabona ko yamaze kuyafisha inepfo, ngaca subira kandi ngafyonda oriye hamwe handitse you kumwe twabigira canke vu, hakaba ari cyo ugafyonda. Uhafyonze muca mubone no hejuru baca bakusaba, kubera ko twabonye yuko atashene iriko ngo create channel, créer la chaîne, ugaca bafyonda gira muca mubona ya espace yo kweditinga bya bintu amapicha, amazina, handle n'ibindi ugaca bandanya n'ibindi. Mugabo nibaza yuko mu gihe uri kurarondera chaîne ari YouTube isanzwe aha uhejeje, mugabo mu gihe uri ari chaîne uzoja gukuza naza ko parametre zikurikira hategereza gucakurikira izindi parametre. Nuko ngira ngo urabona yuko chaîne deja irashoboka amaze kurikeya kuri ya email heje gukeya, kandi ngaha nta nimero ya telefone igeze ijamwo. Ndabashimira we wakurikiye iyi YouTube channel yanjye ariyo Windows TV. Ku mwanya wafashe ndagusabye like, ugire share, ugire cyane subscribe kugira ngo ubandanye uri kumwe nacu. Welcome again.